kogwa kumukuru ni vyiza kwambara costume cyangwa kurira indege bakuriye itike mugabo atacu bikora defanda bikufashije. Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kugaruka ku makuru arabana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, aho amakuru adushikira aturuka Dubai ndetse no mu bihangange bikomeye cane bikomoka muri CNDD-FDD ari amakuru adahumuriza kandi akaba ari amakuru ateye ubwoba, amakuru agaragaza ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa mu gihugu c'u Burundi kubera uburakari ndetse kubera ishavu abagumyabanga bafise nyuma yuko bumviye ko ivyandikuriyo byarangiye, kandi bakaba bazi neza uwabigizemwo uruhara ndetse bakanavuga ko ibi byose byatanguye guhera mu mwaka wa 2020 aho Perezida Evariste Ndayishimiye yikora mu nda akagandagura wahoze ari umukuru w'igihugu umuhisi Petero Nkurunziza. Uyu munsi akaba amukurikije Ndikuriyo. Abarundi benshi bakaba barakaye cane bibaza impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo bino, ndetse benshi bakavuga ko byanze bikunze byabigiye kugira ingaruka zikomeye cane ku gihugu c'u Burundi, cane cane ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, dore ko abarundi isinzi nubwo bimeze gutyo badakunda uyu mugambwe kubera ibibazo n'ingorane umaze kubateza, aho ugejeje igihugu ahatemba, ndetse abenshi bakanavuga ko aho ibintu bigeze uyu munsi ari habi cane. Turavuga ko mu idonido y'amakuru turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, amakuru ari kuvugwa ku baganga bakomeye harimwo n'abadogiteri, aho ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko barabafata bukabapfunga. Hakaba hari byinshi bihejeje kumenyekana ndetse n'amakuru y'ibanga ateye ubwoba yamaze kujya ahabona yerekana ko ubutegetsi ataco buzigera bumarira abene gihugu. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu usabwa nta cindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utaravyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Sinshobora kwibwira ko Dogita Baradahana ariwe ariko arapfungisha abaganga muri documentation. Igihe cose mbonye ifoto y'uyu mushiranganje ndamubonamwo umuvyeyi, iyo ndamwumvirije naho ndamwumvamo ijwi ry'ubuntu. Amabanga yakoze ampa gutahura ko azi neza ingene abaganga bafashwe nabi mu Burundi, none yoba ariwe ariko arategeka ngo iperereza rifate abaganga basaba kongerwa umushahara. Bamwe mu bafashwe bashobora kuba bangana n'abana biwe. Burya yoba yifuza ko umwana wiwe abaye umuganga yahora ahembwa ibihumbi 470 y'u Burundi. Muramaze kubona ko ugwaye agahura n'umuganga mwiza akikuvugisha gusa uzawumva umengo urakize, ugukoze mu ruhanga gusa uzawumva ubushuhe bugabanutse, arakuvugisha neza ukumva urizeye gukira. Uko jewe niko mbona muganga Baradahana. Nimba uyu muvyeyi ashigikiye ko abaganga bacu banyuruzwa n'iperereza, nzoca mpebura ko ugiye mu butegetsi bwa CNDD-FDD ubwenge n'ubuntu biba bimuvuyeko.
mu kuri birateye isoni ibiriko birakorerwa abaganga muri ino minsi. Kumbure Sizohagera we yadutahura akamo k'umuganga k'umukuru w'inama nkenguzamateka. Muri kino gihe abaganga bariko barafatwa n'iperereza ry'u Burundi bazira ko basaba kongerwa umushahara. Umwe mu baganga yaraye aturungikiye ubutumwa, yavuze ko yifuza ko ubwo butumwa bwoshikira Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka. Uyu muganga avuga ko yibaza ko Emmanuel Sinzohagera yoba ari we mutegetsi wenyine asigaye ashobora gutahura ikibazo c'abanyagihugu. Yatubwiye ko yifuza ko Emmanuel Sinzohagera yofata mu minwe ikibazo c'abaganga mu mezi make asigaranye yo kurongora inama nkenguzamateka, maze agatuma ko umushikiranganji Baradahana agasigura ibyo leta iriko irakorera abaganga. Uyu muganga amusaba ko yokora ibishoboka byose akazosera amabanga y'iteka afise asize hari intambwe agejeje ko abaganga, maze abarundi bose bakazohora bamwibukirako. Uyu muganga yatanguye yerekana ingene akazi k'ubuganga katoroshe, aca ashira ahabona ingene gufata nabi umuganga bigira ingaruka ku banyagihugu bose. Aca arangiza yerekana ingene abaganga na bake basigaye bagiye guhereza hanze. Akamo kiwe karakwiye kumvirizwa na bose kuko ikibazo c'amagara kitwerekeye twese. Ikena ry'abaganga rituma umuganga akora akazi k'umurengera kandi aca agakora nabi. Njyewe nari maze iminsi nkorera muri bimwe mu bitaro byo hagati mu gihugu nk'umudogiteri. Ikena ry'abaganga hamwe na demotivation, icika intege nabonye ku baganga tuvugana. Iyaba abategetsi babizi boca bagira igikozwe mu maguru masha, kuko birafise ico biriko bicira ku buvuzi umwenegihugu ahabwa. Uti gute? Mu bisanzwe uko umunsi utunganijwe kwa muganga, ibikorwa bitangurira ku kuyaga hagati yacu n'abaforomo ku barwayi baba baje ku munsi waheze bene mw'ijoro. Icirwa ko turiko turakora ibishoboka kugira ngo tumenye uko tugiye gukora uyu munsi, hagacasubira kuja kuraba abarwayi mu bitaro. Icirwa ko tugiye kureba abarwayi baraye mu bitaro, hama tugaca tuja kuraba abarwayi baje kwivuza. Rero kugira ibyo bikorwa bikunde bisaba ko muba muri abaganga bakwiye, bariye bagahaga kandi badafise ibindi bibahanze mu mitwe. Ndavuga nk'ibibazo byo kubura ibyambarwa, kubura ico utanga muhira ngo abana bafungure, eka n'utundi umuntu akenera mu buzima busanzwe. Ntushobora gutunganiriza neza umurwayi nawe udatunganiwe neza. Igihe nari ruguru wasanga hariko hakora abaganga batatu, ugasanga bakora ibyo byose mpejeje kuvuga. Mubyumviriye neza mwohava mwibaza ko umuganga yoba ari umuntu afise ubushobozi burengeye ubw'abandi bose kubera umurengera w'ibikorwa asabwa ku munsi. Ni gute abaganga batatu bashobora ibyo bikorwa byose? Ingaruka zija ku barwayi. Ndibuka ko kubera twaba turi bake haca iminsi tudashoboye kuraba abarwayi bo mu gisata serivisi runaka. Wasanga hariho abarwayi tutashoboye kuja kuraba ko bohinduriwe imiti, canke ngo turabe ko bokorerwa ibipimo bishasha bivanye n'uko ingwara y'umurwayi igenda irahinduka. Hari abarwayi baca bamara igihe kinini bibereye mu bitaro batariko baravurwa mu buryo bukwiye, ukanasanga mbere bagize complication y'ingwara zatumye baza kwa muganga. Umuntu yohava yibaza ko bwaba ari ubunebwe bw'abaganga. Ndifuza ko n'umumenyi ko ibyo byose byaba ata munsi n'umwe mba ku kazi imbere y'isaha z'ijoro, kandi naba natonze isaha imwe y'igitondo n'iminota 20. Aho rero ntiwokwibagira ko kuryama mw'ijoro ari tombora. Hari igihe uza wumva habonetse nk'umukenyezi aje kwibaruka akeneye kubagwa, ugasanga ubwirizwa gukora mu maguru masha.
ibyo kuryama ukaba urasezeye ugaca usubira ku kazi byihuse. Ubwo nibwo buzima bw'umuganga. Umunsi yisanga ataruhuka, ntagira umwanya wo kubaho, aguma ariko aratabara abandi, mbere akisanga yasanzaye ariko ntanashobore kurangiza ibyo ategerezwa gukora. Muganga yisanga atagira amasaha y'akazi, buri mwanya ashobora guhamagarwa byihuse. Leta ntiyari ikwiye gufata nabi umuganga. Urabye akamaro abaganga bafitiye igihugu na cane cane umunyagihugu mutoya, hari hakwiye kongerezwa abaganga no kubaha udufaranga dutuma babaho batidoga, kubera akazi dukora ni ukuri gasa no gusesa ayacu maraso. Natwe uko dukora ni ugufata nabi ubuzima bwacu, dukora amasaha y'umurengera ku buryo natwe bizotugirako ingaruka mbi muri kazoza. Usanga natwe turiko turanona ubuzima bwacu bwo mu mutwe, tukisanga twarahevye imiryango yacu, byose tukabikora ngo turokore ubuzima bwa kiremwa muntu, na cane cane ubuzima bw'umunyagihugu w'umurundi. Birababaje kubona turiko turapfungwa ngo nuko dusabye agahembo kacu. Birababaje kubona dushinyagurirwa mu gihe dusabye agashahara kacu, kandi bose babona ingene twihebera abandi. Birababaje kubona turiko turapfira umunyagihugu, ariko ugasanga itariki 20 z'ukwezi turiko turagopesha amavuta n'umunyu. None mushaka tubavure neza gute umutima utari hamwe? Aha muriteze ko umuganga yaje ku kazi adatanze rasiyo muhira yashobora kubavura neza? Ikitubabaza nuko byose bigaruka ku munyagihugu muto. Mu gihugu hagati hari ikena ridasanzwe ry'abaganga. Kubafata nabi sibyo bizotuma abaganga bajayo. Ihimbe we! Ibintu byifashe gutyo mu gihe umuganga w'umurundi bamwakiriza yombi mu bindi bihugu. Abaganga mu bihugu bitandukanye byo ku isi barakenewe, kandi abaganga b'abarundi mu mutwe kimeze neza, kirapanze. Mbe mwoba muzi ko mu kibazo kitanga uburenganzira bwo kuvura mu Bufaransa muri 2024 gusa abaganga 69 b'abarundi bagitoye? Aho ni mu gihe umuganga asanzwe muri ico gihugu ashobora guhembwa amayero 5,000 ku kwezi. Abandi baganga batari bake bariko barategura gukora ikibazo kico mu Rwanda muri Ndamukiza canke Rusama 2025. Hari abandi benshi bariko baja muri Kenya. None ko Uburundi busanzwe bukeneye abaganga bigiye kugenda gute? Ibintu bibandanije gutya, ibintu bizoba urudubi. Umurundi wese asigare yivura. Gufata nabi umuganga, kumuhemba intica ntikize, kumutera ubwoba, kumupfunga, nta muti n'umwe bizozanira igihugu. Akamo k'umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera. Nyakubahwa mukuru w'inama nkenguzamateka, tubona umengo ni wewe wenyine usigaranye umutima wo gutahura umunyagihugu. Ni wewe wenyine wubahika kuvuga ijambo wiyumviriye udatinye ingaruka. Ni wewe wenyine woshobora gufata mu minwe kino kibazo, maze ugatuma ko abo cerekeye bose ukabaza umuti bategekanya. Turagusabye mu mezi make usigaranye yo kurongora inama nkenguzamateka, iki kibazo gije urwawe, gutyo uzogenda usiga ico twese tuzokwibukira ko no mu myaka iza. N'umunsi wanje kwivuza canke uzanye uwawe, tuze twame tugira duti nguyu umugabo yatabaye abaganga mu Burundi. Ibi nibyo basabye Emmanuel Sinzohagera kugira ngo akore ibishoboka byose abatabarize, dore ko ariwe mutegetsi usigaye uvugira abandi mu gihugu c'u Burundi, ndetse akaba ariwe mutegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo avugire abenegihugu. Ibi bibaye mu gihe abaganga hirya no hino mu gihugu bamaze igihe banyuruzwa, abandi bagapfungirwa ubusa bazira ibyo baba batangaje, ndetse bazira ko bariko barasaba uburenganzira bwabo mu bibazo bitandukanye buri mu gihugu c'u Burundi. Benshi bakavuga ko igihe CNDD-FDD itarahindura ibyumviro, byanze bikunze ibintu bishobora gukomera cane mu minsi iri imbere.
Muganga Kongera Desire yarahagaritswe n'iperereza. Twaheruka kubabwira inyuruzwa rya Dr Pierre Claver Rugarahiye ryabaye ku wa 30 ukwezi kwa mbere 2025 ukwe ku kazi kuri hopitali Musongati mu ntara ya Rutana. Amakuru dufise aremeza ko muganga Pierre Claver Rugarahiye yafashwe n'utwara iperereza mu Rutana. Ayo makuru aremeza kandi ko Dr Pierre Claver Rugarahiye ageze mu gasho k'iperereza ku cyiciro gikuru cy'iperereza i Bujumbura. Bukeye kwa 31 kwezi kwa mbere 2025 haciye hafatwa Dr Kongera Desire akorera ku bitaro byo ku Mpanda mu ntara ya Bubanza. Nawe nyine yarafashwe n'iperereza. Aya makuru abandanya avuga ko abaganga babangamiye rwose muri no minsi baziko bariko barasaba iduzwa ry'umushahara wabo. Ifatwa rya muganga Kongera Desire ku munsi wa gatanu uheze niho Dr Kongera Desire yafatwa n'utwara iperereza mu ntara ya Bubanza. Posiye bigira uhiriwe uko byagenze twabihawe n'umwe babibonye yagize ati kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 2025 mu gihe ca saa 9 hari umuganga yafatiwe ku bitaro Hôpital General de Mpanda biri muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza. Ufashwe ni muganga Kongera Desire yari gukora izamu ry'ijoro. Uko byagenze haje abagabo babiri bashika babaza ko Dr Desire yoba yaje ku kazi. Ababoshuye bavuze ko atabyo bazi neza. Niho abagabo baca bamuhamagara kuri telefone bahagaze mu kibanza cy'idarapo. Dr Desire yaciye aza baravugana nk'uko umengo barazinanye. Haheze iminota 15 umwe muri abo bagabo yatelefonye imodoka mu minota 2. Imodoka yari ishitse biboneka ko imodoka itari kure. Aca haba kugira ibiganiro nabo nyine byamaze nk'iminota 30. Mu nyuma abagabo baciye bapakira Dr Kongera Desire mu modoka baba baramujyanye. Amakuru abamutwaye babwiye abo bazinanye ku bitaro bavuze ko bamutwaye kuri serija ya documentation i Bujumbura. Utwara documentation mu ntara ya Bubanza niwe yamufashe. Abaganga benshi bariko barafatwa n'iperereza. Inkuru dukesha urubuga King Umurundi Freedom imenyesha ko hari abandi baganga batatu bahagaritswe n'iperereza. Dr Nazayire Ndereyimana asanzwe arongoye akarere k'ubuvuzi ka Fota yafatiwe mu gisagara cya Bujumbura kwa 27 ukwezi kwa mbere 2025. Dr Arshel Igiraneza akorera kuri hopitale Gahombo mu ntara ya Kayanza yafatiwe ku kazi ku igerekerezo rya 30 ukwezi kwa mbere 2025. Dr Polikarpe Takiruta akorera kuri hopitale Mivo mu ntara ya Ngozi yafatiwe aho akorera ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa mbere 2025. Mbere yuko bano baganga bafatwa haravugwa iterabwoba ryakorewe abarongoye sendika y'abaganga yitwa CAMGB. Aho hose perereza risaba ko abaganga bahagarika ibyo bategura bijanye no gusaba ukongerwa umushahara. Ibintu byifashe gutyo mu gihe bizwi ko abaganga bo mu Burundi bahembwa umushahara muto cyane ataho wogereranywa n'ingene abaganga bahembwa mu karere. Muri 2019 umushangaje Dr Tade Ndikumana yaremeje imbere y'inama nshingamateka ko abaganga b'Abarundi bahembwa 20% yayo abaganga bahembwa mu bindi bihugu bya Afurika y'ubuseruko. Ibi biratuma Uburundi buguma butakaza abaganga baja kurondera akazi mu bindi bihugu bibahemba neza. Umuganga w'Umurundi ahembwa ibihumbi 470 FABU, no kuvuga munsi y'amadolari 100, mu gihe mu Rwanda no muri Tanzania usanga umuganga ahembwa inshuro zirenga 10 umushahara w'umuganga w'Umurundi. Muri Kenya ho ni inshuro zirenga 30. Aho kumva ikibazo c'abaganga, Perezida Ndayishimiye avuga ko abasha gukora hanze ari abansi bahemukiye igihugu cabo. Ariko we nyine yarigeze kuvuga ko adatahura abantu babandanya gukorera leta kandi bahembwa ubusa mu gihe bagiye kwikorera ibyabo ariho baronka amafaranga menshi. Iki kibazo c'abaganga kidafashwe neza amagara y'Abarundi agiye gutisekara rwose. Terabwoba siryo buti ku kibazo c'abaganga. Ibi ni ibibazo bikomeye biri mu gihugu c'u Burundi ndetse bikenewe gutorerwa umuti. Tuve kuri no nkuru irebana n'ibibazo biri mu gihugu c'u Burundi birebana n'abaganga.
Amakuru yacu tabandanirize kubiriko biravugwa kuri Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi. Ndikuriyo by'ukuri amakuru ava mu bihangange aravuga ko atagihema umwuka w'abazima, ndetse bakaba bemeza ko byanze bikunze Ndayishimiye ibintu byabigiye kumukomerana cyane kuko bivugwa ko ari we wamuhaye isumu. Ni byinshi biriko biravugwa mu bihangange muri CNDD-FDD tukibatohoreza, turi buze kubashikiriza mu makuru yacu yo hanyuma. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu, mudahwema kutwereka ko mubana natwe umunsi ku munsi.